komera muyomba basha Yoweri ngo bamufatiye mu Rumonge mugagomba afata iboti ego ngo ekarahunga kweri ngo ekarahunga abo bafata bose bataka Yoweri uramubona wamugwiza atunga nka baburoha harya asha ngo niwe yabatuma bafata bose bavuga ko umushefu batora ko amahera ari Yoweri ari we abatuma. Hari ubwicanyi buriko buravugwa hirya nino mu mihingo itandukanye y'igihugu, ariko ibara rikaba ryaguye mu ntara ya Bururi aho hari umuntu ariko arica abantu, uyo akaba amaze no gufatwa. Turaza kubabwira amakuru twumve na bamwe bari muri iyo ntara ya Bururi amakuru batanga. Mu minsi iheze twaragiye turabaha amaudio y'ivyo twakwita nk'ubuvugishwa, ariko nanone birimwo ukuri kwinshi ko hoba hagiye kuba ubwicanyi mu gihugu cose. Ngira abataragiye murakurikira ayo maudio murashobora gusubira kumviriza ayo maudio, harimwo ibintu vyinshi kandi binateye ubwoba. Bamwe bati vya bintu vyatanguye kuja mu ngiro, none n'ibiki biriko biraba muri iyo ntara ya Bururi. Amakuru ahejeje kudushikira nuko ubu nyene ku mugoroba hariho abicanyi bavuze ko umubosi wabo yabatumye yitwa Yoweri, ariwe rero yabatuma kwica abantu, wakaba yarafise abakozi 80, abo akaba aribo yahaye iyo misiyo yo kugenda barica abantu. Ariko nanone ngo iyo bitamenyekana ngo bari bafise igitero uwo munsi co gutikiza inganda kuri lycée Bururi. Amakuru ateye ubwoba cane, kandi nanone ngo uyu muntu akaba yahora mu rusengero, akaba yatanga n'ivy'icumi, ariko nanone amwe mu majwi yabivugira uko uyo Yoweri yatumye abantu kwica abantu mu mihingo itandukanye y'igihugu. Katubanze twumvirize ano majwi. Hemwe ibi bintu n'ukuri birashoboka. Uwo Yoweri bahora bavuga ko ari umusataniste, yarigeze guhisha imangazine yiwe hagiye Bururi ngo arabuza abantu kuzimya umuriro. Emwe iyo mangazine mbere ndayibuka naho yari iri. Uwo Yoweri birakushoboka nuko kabarana bahaki munyegeri hajya imyegeri hafi kujiji. Bahora bamunuganuga yemwe aramenyekanya arahumira. Niwe yarafise umugambi kutumarira abantu. Komera muyomba basha Yoweri ngo bamufatiye mu Rumonge mugagomba afata iboti ego ngo ekarahunga kweri ngo ekarahunga abo bafata bose bataka Yoweri uramubona wamugwiza atunga nka baburoha harya asha ngo niwe yabatuma bafata bose bavuga ko umushefu batora ko amahera ari Yoweri ari we abatuma ego. Hama ngo hariho n'abandi bibururi nyene bariko barafatwa, ariko wewe urumva ko bamufasha ariko arahunga. Ntivyoroshe aho nyene asha mu rusengero ngira niwe wa mbere yatanga agafaranga, niwe wa mbere hari imbere munyavyamu wasanga ariwe yicara imbere hariya, niwe yicarana na pasitori. Abo n'abayuda baragwiriye mugenzi, ni hatari sawa muhezagirwe. Tekano muke urangwa aho mu ntara ya Bururi, umugambwe CNDD uratera ivyatsi ubwo bwicanyi n'ubundi bubisha buriko bukoregwa muri iyo ntara. Leonard Nyangoma asanzwe ari n'imvukira yaho atera akamo abo babisha na cane ugwaruka, abasaba kwima amatwi abo bose bashaka gukwegera akarambaraye igihugu. Tumukurikire. Abanyagihugu barashoboye gufata abo babisha babiri, barabashengeza mu nzego z'umutekano. Baravuga n'uwundi yoba yarafashwe yitwa Elias, uko tuvyumva n'abantu bakiri bato bafite imyaka 20 gutyo, witwa Arcade n'uwitwa Adolfo. Abo rero nibo bafashwe, ariko hariho ngira ngo n'abandi bashobora kuba bafashwe tutazi. Ico twobivuga ko ubwa mbere na mbere umugambwe CNDD uriyamirije ubwo bwicanyi. Ubwo bwicanyi butagira izina, ubwo bwicanyi bubera mu gipfungu. Nkongera nkasaba abo bose na cane mu gwaruka buba barahenzwe ngo bazoronka amafaranga kuko bisha umuntu, yuko boteshwa bagata bakishikana ku butungane bakavugana n'ababatumye kuko babataye mu rudubi cane. Rero tubiravye icokogwa mu maguru masha, kandi abanyagihugu nibaza ko baja barabitanguye.
abanyagihugu bo kwama amaso bakirarira, harya umutekano uhera ku mutumba, uhera mu muryango nyene, bakirarira ariko bari hamwe batarabana nabi, batikekana. Babonye rero ababisha nk'abo bakabafata nk'uko bamaze kubikora, bakabashengeza bashikana imbere y'inzego z'ubutungane. Uwo arongoye umugambwe CNDD yanasavye inzego z'umutekano n'ubutungane gukora amatohoza nyayo kugira ntihabe abagwa mu mporero kubera umwikeko. Leona Nyangoma arongoye umugambwe CNDD ko igikwiye nuko ku mutumba wose muri yo komine ya Bururi, mutumba wose wogira abapolisi ku mugoroba ekari, ndetse igihe cyose muri ibi bihe naho bari ku mugoroba barafise ibikoresho, barafise imiduga, barafise ingo n'ibindi, boja ku mitumba, bokorera ku mitumba, bagacumbika ku mitumba, bakazunguruka ijoro ryose, bakarara barazunguruka, bariho bakwiye, badakwiye bakunganirwa n'abasoda ba leta. Rero intwaro ni ikwiye gutunganya ico gikorwa cyane muri yo ntara ya Bururi no muri komine ya Bururi. Hanyuma rero ikindi ni ubutungane bufatikanije n'abapolisi n'igipolisi gukora amatohoza akwiye, tukamenya neza amakuru y'imvaho, atari ivyo bimeze nk'ibihuha canke niho abantu burekare kwikekana, kuko abantu baretse bakaguma mu mwijima mu atankuru bazitomoye, bahava basubiranamwo, umwe ngo nurya uwundi ngo nurya, canke nka bakaraba ati urya yafashwe ni inshuti y'urya uwo rero w'inshuti yiwe bagaca bamutondako kandi atabwicanyi arimwo. Ngivyo ibara ririko riragwa, kandi ngo ivyo bintu bikaba biteye ubwoba cane. Muri Mutakura hari inkozi z'ikibi ziyitirira imiduga ya leta mu kunyuruza no kwiba abantu, ngo zibicishije mu kunguruza abantu mu buryo bwa lift. Ivyo ni ivyashikiye umusore twise AS mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu, igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa gatanu 2023, aho yaragiye ku mirimo yiwe ya misi yose arindiriye bisi imwunguruza gushika muri ville. Izo nkozi z'ikibi zibigenza gute? Uyu musore twise AS agira ati, nari kwibarabara ry'indwi aho benshi bakunze kwita kwa Mwarabu, ndindiriye bisi, aho haciye haza imodoka yo mu bwoko bwa V8 ifise ibiyo bitabona fime, ihagarara impande yanje, hama wariko arayitwara yugurura agace gatoyi k'ikiyo ansaba ko yonyunguruza, naje ndemera. Mu nyuma haciye akanya gatoyi ninjiye, niho nabonye ko hariho abagabo babiri bicaye inyuma, nca ndabaramutsa ariko ntibanyishura, naje nca nibaza ati kumbure ntibanyumvise. Inyuma y'ivyo rero umwe yampa lift, nagiye mbona akase nk'ubuja mu Carama, naje nca namubaza ati none ko uhinduye inzira kandi wavuze ko ugiye muri ville? Niho yaca ambwira yuko ari uwo agiye guhitana imbere, hama ngo duce tugiramwo, ngo hanyuma hama ngo nce mviramwo muri ville. Agiheza kumbwira uko, naciye ntangura kugira amakenga, kandi yaciye atangura no kongereza umuvuduko w'imodoka. Muri ako kanya nyene babagabo babiri bari bicaye inyuma baciye bankwegera inyuma, banshira hagati yabo, baca batangura kunsopa, banyaka itelefone, karangamuntu na baje y'akazi, isaha n'ingodo. Naragerageje kubikura, baca bankubita ingumu mu nda, nca ndatekana mu ngondo batwaye, nca ndatekana mu ngondo batwaye. Hakaba harimwo amafaranga yababa
ku bihumbi 45 y'amarundi. Inyuma y'ivyo bahejeje kunsahura baciye bugurura umuryango imodoka iriko iragenda baca banterera hanze. Nisanze ndi mu gahinga ahantu atanzu zihari atana abantu baharengana, nca mpura n'umugiraneza ndamubwira amakuba yanshikiye, aca arampa amafaranga ansubiza kumutakura, yongera aranshikana kw'ibarabara aho imiduga irengana. Savye abantu ko bomenya bakamenyesha abandi ku bukozi bw'ikibi bwo kumutaga buriho kandi bumaze kwibonekeza, bagabe kuko si mw'ijoro nk'uko benshi bavyiyumvira, n'amasaha yose abo barashobora kwiha inkumbi.